TV nkuko twababwiye ko tuzoza turababwira ibibera mu gisagara ca Bujumbura tubabwira n'ibibera mu kibano ngaho iwanyu duhuye n'umusore hano afise akadobo n'imbara akadobo n'imbara gasafuriya sinzi maboko wowe witwa gutega mugabo Banyita niyo buhungiro Richard batazira amaburete. Yego niyo buhungiro Richard batazira amaburete niyo buhungiro none amaburete yagize ubuhungiro mugabo niyo buhungiro kuko niko kazi. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV turi kumwe n'umuradandaza amaburete aho twariko turarengana nka Kiyago Media TV turabona amaburete ufise mugabo fundura turabe Yes na maburete turabona hari mutuburete duto turabe kwanza mbanze na aze monje mugabo dusanze ari mikiyasho tuhamagara polisi agushire mu gasho ko tubona ari duto turaryoshe nyine gituma turabona ko ari duto nikora ari kugara duto gamugabo utu turaryoshe nuko nyene ukariye kamwe umunsi wose uri gumata mu kanwa nutu originale hari gihugura kiburete zogende mwibarabara ugura kiburete uzokijya wumve mu kanwa kirafata nyene ntikiryoshe mugabo utu koza mu kanwa umunsi wose urinda uhera mota mu kanwa aho nubundi hugu nshorera isorori yose yuzuye katumviriza Mungu harimo amagufa Mungu harimo amagufa mugabo nta magufa arimwo oya nta magufa arimwo hugo utuntu tunyene tw'uturungo dutungurusumu wumvamo nyene ibintu nyene vya freshe nawe uravyumva Yes akunzi wa Kiyago Media TV turabandanya twirinda na corona covid-19 rero muravyumva yuko hari abantu badanoza amaburete mu gisagara ca Bujumbura bano mu gisagara ca Bujumbura muragaba badanaza amaburete ugasanga bagize uruburete rungana gutya kumbe rero ryo ruburete rungana gutya babashizemwe ubufutanga ifarine oya hari gihe nyene babikora bagomba kubipira turazi harabaho ibintu vya pirate n'ivya originale bagashiramo imikate ibintu nk'ivyo nyene barashemwe n'imikate ibintu usanga bitaryoshe mugaje urumva nyene uriko urakaje urumva ko ari n'inyama gusa zigaragara Yes bakunzi wa Kiyago Media TV abantu mukunda kurya amaburete muragabe murumva ko no maburete bashiramwe n'imikate turagowe urumva inyama zarazimvye nivyo gamugabo kutwa inyama nivyo nyene nawe urumva kiro tukigura ibihumbi 10 ca vyande haje nawe agwaye rujya ruburete ugacibona ngo ni yahora igugwa ngaho kare urumva vyari bitanu bitatu tukitangura kudandaza mugabo ubu bitera biduka ugiye ukagura rujya runini ubuhomvye wotumugura kagatonya ukazuza ngahe kwa maburete aguha gatonya mugabo karyoshe nyene urumva nawe gumumota no mukanga Yes bakunzi wa Kiyago Media TV turavuni agagohe abantu bakora amaburete muzamurashiramwe imikate na mutuvangira n'ubufu bw'ikivunde n'ubw'inyange apana kuzamura tugira ibintu nk'ivyo ziratugwaza mu nda urumva amaburete hano aratwibiye akagohe aradugutse akagohe ko biya biburete usanga ngana gutya kenshi bari vy'ubufu reka tugushimire cyane kuri kano kanyu duhaye maburete sawa namwe murakoze nigikubwiye Kiyago Media TV shoboye kuguhereza mikrofone yayo kugira ngo tubwire amateka y'iburete zikorerwa mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane abazidandaza bari mu barabara okay ndayishimiye nibandanye tohoza makuru notera kandi abandi dukorana gukora utuntu twiza tunezera abanyagihugu murakoze Yes bakunzi ba Kiyago Media TV mwari muri kumwe na Chris Miguel kuri microphone za Kiyago Media TV tumushimire maburete imani guhezagire umutaho ukomeze kuba munini utera imbere maburete sawa murakoze ciao